muri sare n'abariko baradukurikira ku mbuga ngurukanabumenyi. Tubibutse ko biriko biraca en direct kuri Gitega Entertainment TV hamwe no kuri Isanamu Media. Nijoro rero twese twari turindiranye igishika nijoro uno munsi aba miss bamaze igihe bitegura uno munsi imitima itaraja hamwe badindiriye bavuga bati uno munsi ninde atahukana ikamba, ninde atahukana ikamba rya Miss Queen Ngoma 2022. Bavuga bati ninde mwigeme muserukizi agiye guserukira intara mu kiringo c'umwaka wose kugira ngo asubirire abari barigeze gutorwa mu 2020. Nijoro rero uno munsi turamukije abari ngaha mwese muri kino kibanza, turabahaye mwiriwe abantu bose baje kudushigikira, ariko turasavye abantu bari ngaha muri sare habe agacerero kugira ngo tuze kumvikana ibirori bize kugenda neza. Ibirori bize kugenda neza. Turahaye ikaze rero, turabahaye mwiriwe mwese muri ngaha muri no sare, turahaye mwiriwe abari ngaho hanze bariko barashika, turahaye mwiriwe abariko baradukurikira bari on direct. Nijoro rero jewe tuza gusangira kurongora bino birori, nitwa Albin Juvenal, nkaba ndi kumwe n'umwigeme tuza gufashanya ngaha Chrétienne, nawe ndaguhaye ikaze ushobore kudushikiriza programme y'uno munsi. Mbega biza kugenda gute, biza gukurikirana gute kugira ngo duce tubandanya n'ibikorwa bikurikira. Merci beaucoup Albin de m'accorder la parole. Comme il a déjà dit, moi c'est Chrétienne Ikoudé. Alors on va partager le programme de la soirée aujourd'hui et sans tarder je vais y aller directement avec le programme. Bon, après l'arrivée et les installations des divers invités, la danse et la tambour d'accueil, on va y aller avec le discours d'accueil et le bilan de travail. Après, on va accueillir le discours de la présidente du forum qui d'ailleurs est ici avec nous. Après, on accueillera le discours du gouverneur, puis suivra le discours du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Il y aura après ça le passage des Miss, le club culturel Awagunyabanga, présentation des projets. Il y aura un numéro slam, il y aura un numéro d'humour, un numéro de danse avec Salkizo Latino Dance, le passage des Miss et la proclamation, et après suivra le live band et séance photo. Alors voilà le programme que nous allons partager cette soirée. D'ailleurs je tiens à vous saluer, je tiens à vous dire soyez les bienvenus parmi nous, je tiens à vous accueillir parmi nous. Alors sans tarder on va directement y aller avec le discours d'accueil et le bilan de travail. Ego turahaye ikaze nyakubahwa umuyobozi arongoye ishyirahamwe GWS Trend kugira ngo niryo ryatunganije rino higanwa. Turamuhaye ikaze ashikiriza ijambo, yakira bari ngaha, yakire n'abariko baradukurikira, nashike ngaha. Turamuhaye ikaze, amashi menshi ku muri umuyobozi wa GWS Trend. Bubahwa mushikiranganji mwabiteye iteka, akaba ari umushikiranganji mu vyajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida, ariko tukaba turindiriye kandi n'undi mwubahwa yamuherekeje akiri mu nzira, mwubahwa dukunda cyane umushikiranganji mu vyajejwe ari mu butunzi. Tukaba turindiriye kandi nyakubahwa aza kuba tubyagiyemwo umuvyeyi w'intara nziza yacu, nyakubahwa buramatari, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza yacu, nyakubahwa mushingamateka waserukiye abandi bashingamateka kandi akaba ari nawe mushingamateka ayoboye umugambwe uri ku butegetsi hano mu gisagara cyacu ca Gitega mu ntara yacu. Bubahwa mwese muvyagiye ngaha, mwebwe mwese mu byubahiro byanyu, namwe barorerezi, namwe muza kudufasha muri jury, ababyeyi mwaje guserukira abana banyu. Uno munsi ndabahaye ikaze ntangere mu birori bihambaye cyane twari turindiranye igishika, ibirori bya Miss Queen Ngoma deuxième édition. Ni ibirori abarundi benshi isinzi bari barindiranye igishika kandi bitera iteka intara yacu ya Gitega, kandi aho tuza kuronka umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge, umwigeme uno munsi aza guserukira igisagara cyacu
akazoja imbere mu byo indongozi zacu zigutumye. Rero twaratewe iteka ntangere mu guhabwa itunganywa ry'iki gikorwa gihambaye, kandi natwe ni umwanya wo gushimira umubyeyi wacu Buramatari, chef de cabinet mu biro by'intara ari ngaha. Turashimiye cyane ibiro by'intara byakoze ibishoboka biciye ku ihuriro ry'abakenyezi hano mu ntara ya Gitega. Iki gikorwa cyongere kibe kandi bakakitwararika n'ikimenyamenya. Murabona ukuntu bisa, mwebwe muza kuduha amanota. Gutunganya rero iki gikorwa ntibyari byoroshye, ariko Imana yo yatugiriye ubuntu itujya imbere, yaradushoboje kuva ku ntango, kandi kuko byari bigoye kuronka abigeme biyandikisha bivanye n'ibyabaye muri kahise, aho n'abandi babahebuza kugira ngo ntibiyandikishe. Ariko hagiye haboneka umuco, uburyo buboneka bukwiye, n'abigeme bakenewe kandi babishoboye baraboneka. Muraza kubibonera n'abigeme 8, kandi nk'uko mwagiye mubikurikirana, ababigeme 8 baza guhiganwa uyu munsi berekanye imigambi yabo itariki 15 z'ukw'icenda. Hanyuma abo bigeme biyandikisha bivanye biciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Mu nyuma barakurikirana inyigisho zo gushobora kwitunganiza imigambi yabo kandi no gushobora kuyishikiriza imbere. Rero kuri uyu munsi ugeze, barakomeje kwitegura kandi bongera barakurikiranwa ku buhinga ngurukanabumenyi gushika kuno munsi. None rero n'akanyamuneza kadasanzwe dufise kubona tugeze aha, dufashanye mu ntiza amashi menshi cyane. Mushimire uyu mubyeyi ari imbere yacu, nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu, we yatwemereye kudushigikira akanatwitangira bimwe bishemeye kugira ibisuku. Mu ntiza amashi yemwe. Nurya mukenyezi mwiza. Murabona ingene asa neza, nawe ngo yari kuba misi. Rero twongere dukoranye amashi yacu tuyahereze ibiro by'intara ya Gitega, tuyashikirize Buramatari niyaza kuza, ngira ngo turaza kumuvugiriza impundu nyinshi, ariko muri uno mwanya ko dufise umuserukizi wiwe kandi na musitanteri mu ikomine yiwe, munize amashi kuko yaduteye iryo teka, akemera ko icyo gikorwa cyongera kubaho kandi akanadushigikira, akongera agakurikirana neza atagisura aturavye, noneho akatumwenyurira bikadutera intege. Mubakomera amashi cyane. Twongere kandi dushimire Forum des Femmes hano Gitega. Twarabanye neza mu itunganya ry'iki gikorwa rya Miss Queen Ngoma, ndetse ikanatuguma inyuma muri byose. Nujya mukenyezi mubona baratwitwararitse, kandi yatabaho igikorwa n'icyo gusura kongera. Mubakomera menshi cyane akwiye kandi. Kandi turaza gushimira umushikiranganji w'ubudandaji, yatwikoze ko yanashikije ubutumwa umushikiranganji mugenzi we ari mu nzira, ariko nimwazangira ngo muraza kumushimira kuko nawe yavuze ati ngomba kuraba abo bigeme 8 ndabashigikire, kandi iyo migambi yabo mu iterambere ry'igihugu izodufasha. Nawe turaza kumushimira niyamara gushika. Hagiye hibonekeza rero abadushigikiye, biboneka mu buryo duhereye ku banki BBCI yafashe ijya mbere mu kuduha ubushimwe muza kwibonera bahabwa. Mubaha amashi menshi banki BBCI.
nibaza ko mutamenye ubushimwe buza gutangwa ariko twashimye kubugaragaza uno munsi ku mugaragaro. Ibanki BBC yatanze miliyoni 6, uwa mbere aza guhabwa miliyoni 3, uwa kabiri miliyoni 2, uwa gatatu miliyoni 1. Murumva ko atari amafaranga make, buhongera amashi menshi. Turongeye gushimira kandi ishyirahamwe Limited Burundi naryo nyene hamwe n'ibanki Bankobu, Fenakobu na bene Ntare na Mico Collections n'ibimenyesha amakuru byafashije kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ariko kandi tutibagira ko hari abiyemeje kudushigikira n'inyuma y'uno munsi bazoshigikira ba Miss nta butumuzi ajejwe hoteli nziza Balencina izokwakira abo bigeme batowe uno munsi baza gutorwa, azobagaburira umwaka wose. Kandi rero turafise n'ivuriro 5000 rizobavura umwaka wose. Ivuriro 5000 murumva ko ari bikomeye cyane, tubaha amashi. Ndashimye kuvuye ku mutima umugwi twakoranye witanze utiziganya ngo igikorwa cyisubize iteka malgré les difficultés mukabakomera amashi nabone. Rero twiyemeje kuzobakurikirana neza kandi tukajya ku kivi bimwe biboneka n'aba bagiye gutorwa nk'uko babiduhaye, kandi twizigira ko tuzoguma dushigikiwe n'abadukurira kugira ngo n'igikurikira kisununure kuruta. None rero bashitsi beza muje ngaha mushajije, umwanya nigwanyu wo kurorera icyari kirindiriwe. Nongere ndabifuriza kugira ibihe byiza hano mwihereza twateguwe muri Renox, kandi mwongere mubyina munakomera bacu baza gushikiriza imigambi yabo. Mugabo muri uno mwanya kuza ko nyakubahwa arongoye Forum des Femmes hari Gitega agira icyo ashikiriza kugira ngo ibirori bize gutangura, tuze gukurikirana n'ijambo rya buramatari wacu niyamara gushika, ariko ibirori biraza gutangura mu kurindira. Mugabo tubanze dukomera wakire nyakubahwa jejwe Forum des Femmes hano wacu Igitega. Karibu cyane Dr. Rida, mumukomera amashi basha abereye ayandi menshi mushusha Imana rugira byose yaduteye iteka ukagera uyu munsi nini nahazwe. Mubahwa abashinga amateka aduteye iteka, nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu akaba n'umuhezi wacu muri iki gikorwa, nyakubahwa mwaserukiye mwabaye muraserukira buramatari wacu akiri karaza tumanindiranye igishika cinshi, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza yacu ya Gitega, nyakubahwa honorable murongoye umugambwe uri ku butegetsi, banyakubahwa mujeje inzego z'umutekano wa muri ngaha, banyakubahwa dusangiye umurimo mu ihuriro ry'abakenyezi, banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa bigeme beza bitavira ihiganwa naho mutababona baranyumva, banyakubahwa babyeyi babo bigeme beza, tugira amahoro iterambere mu bigeme no mu rwaruka rwacu. Frasher. Uno munsi uri hejuru tunakanyamuneza ntangere ko gushyira ahabona ibikorwa tumaze amezi atandatu dutegura. Mubahwa mwese muri ngaha
inyuma yaho hatorewe ihuriro ry'abakenyezi mu kwa gatatu, umuvyeyi wacu nyakubahwa Buramatari yaratwizeye nk'abatowe mu ihuriro ry'abakenyezi ngo dutegure igikorwa c'iteka cyo gusubiza umwigeme muserukizi yari yatowe mu mwaka wa 2020. Twaciye tugamburuka kuko biri mu vyo tujejwe, kubera twategerezwa kuronka abo tubifashanya. Twaragize hayanishwa turondeza ishirahamwe ryodufasha kubitegura, duca duhitamo gukorana n'ishirahamwe Jenny World Stand kugira ngo tubifashanye, kandi iki gikorwa gitegerezwa kuba gifise umuhetsi ariwe Marraine. Duca turitura umushikiranganji w'amagara y'abantu, umuvyeyi mwiza cane, aca aratwemerera adahigimanze. Nukuri ndabasavye mwigoye tumukonemera amashi. Muvyeyi mushikiranganji turabakengurukiye cyane kuko mwaratubaye hafi, mwaradufashije cyane muri kino gikorwa mu kwemera kuba umuhetsi wacu. Ubaha mwese mukoraniye aha, munkundire rero ndabagire ku muriri uko igikorwa cyaciye gikurikira kuva aho tugiye hamwe turi imigwi igizwe n'abantu batandukanye imigwi itatu. Twahereye ku gikorwa cyo kwegeranya uburyo kugira ngo dushobore gushika kuri bimubona bibereye ijisho kugira bigende neza cyane. Twaragiye hamwe, si kuba cyatworoheye, ariko twarahagaze neza turi kumwe n'uyo muvyeyi, birashika kuri intambwe mu bibonako. Ubahwa mwese muraha, tubonye ubwo buryo bwegeranye, twaciye dushira ku mbuga ngurukana bumenyi, duhamagarira abigeme bose bo mu ntara nziza ya Gitega bakwita ibyo dusaba kuza kwiyandikisha muri iri higanwa. Bariyandikishije bashika 26 igenekerezo rya 20 Nyandagaro umwaka wa 2022. Twaragize ihitamo rya mbere, duca duhitamo abigeme 8 ngo babandanye iri higanwa. Kuva ku igenekerezo rya 15 Nyakanga gushika ku 20 Nyakanga, abo bigeme bacu bashyize mu gice cya nyuma baciye bajanwa mu mwiherero w'iminsi 4, aho bigishwa ibijyanye no kwitunganiriza imigambi, ibijyanye no kwiyunguruza neza, ibijyanye no kwinonora imitsi, ndetse baranagendeye ibigo by'iratiro mu ntara yacu nziza ya Gitega. Iyo minsi byagenze neza cyane kuko barahungukiye ubumenyi butandukanye, barahigiye byinshi bizobafasha mu buzima. Inyuma yaho twavuye twitegura umunsi ku munsi kugira ngo uno munsi tuze kubashikiriza ibirori bitunganije neza kandi bihimbaye uko mubibona.